Itangazo uko ibintu vyifashe mu gihugu c'u Burundi. Inkingi ya gatanu niyo gushiraho intwaro mfata kibanza kugira dusanasane ivyasambuwe n'intwaro y'umukazo n'amacakubiri. Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nomboresha kure yacu kandi yanyu ya ICTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa irya nino. Mwese rero nkabanda bipfurije kuroranirwa mu vyo murimwo vyose. Dutanguye twumviriza Shuvino mu Gwengezo no umuvugizi w'urunani Mbogoragihugu CRN ingeri ya Rugamba. Iyo rero akaba ari urunani rushasha rwavutse ruvuga ko rugiye guhindura ibintu mu Burundi kubera ko igihugu kigeze ahatemba. Shuvino mu Gwengezo avuze ivyo vyose ndetse n'ibindi muza gukurikira muri ano makuru. Inyuma yaho hari urunani rushasha rwa politike rusohoye itangazo ruvuga ko hari ibibazo biri mu gihugu kandi ivyo bibazo bidatorewe inyishu mu maguru mashasha igihugu kirashobora kwisanga kumfiro. Urunani rushasha rwa politike rwavutse ni urunani Mbogoragihugu CRN ingeri ya Rugamba, rukaba ruvuga ko rufise intumbero yo kuzana impinduka zikomeye zotuma igihugu kiva mu manga kirimwo uno munsi, aho hibonekeza ihonyangwa ridasanzwe ry'agateka kazina muntu. Urwo runani kandi rukabona ko igihugu kidashobora kuja mu murongo hatabanje gushirwaho intwaro y'imfata kibanza, itunganywa ry'igisirikare rigasubirwamwo, imigwi igwanya leta ikakwa ibigwanisho, umugwi w'inkorabara w'imbonerakure za CNDD-FDD ugasamburwa. Urwo runani rwa politike rukaba ruvugirwa na Shuvino mu Gwengezo. Turaza gusubira twumvirize vyinshi biri muri iryo tangazo ndetse na Shuvino mu Gwengezo agira ico bavuga. Rukaba rumenyesha ko ruzotanguza ku mugaragaro ibikorwa vyawo nkuko rero bari babivuze, bakaba bahejeje gutanguza ku mugaragaro ibikorwa vyabo. Ivyo rero bikaba bije mu gihe mu gihugu hari ibibazo vy'ubukene, ibibazo vy'ubutunzi, ndetse igihugu kikaba kiriko kirasubira inyuma ku buryo buboneka, aho bamwe babona ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwatevye kubera ko ubwabwo bwarisamburiye ko indyane zidahera mu mugambwe uri ku butegetsi, guhanyanga agateka kazina muntu, kuboreza igufa abantu, ndetse n'ibindi bikorwa bibi vyo kunyuruza abantu, ibikorwa vyo kutemera imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, ndetse no kuburagiza imigambwe yitwa ko idavuga rumwe na CNDD-FDD. Nkuko rero vyari muri iryo tangazo rya CRN ingeri ya Rugamba, itangazo rigenewe abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru kuwa 31 mu Kakaro 2025 nkuko biboneka nyene kuri urwo rwandiko rwasohowe nabo bari muri urwo runani. Bavuga bati gutandukana na ntaho gutandukana ntaho bigeza abantu kiretse kutabona iyo baja n'agahombo, ubumwe nibwo bwonyene bushikana ku nsinzi. Umugambi wo gushikira Uburundi burangwamwo ubutungane, umutekano, yubahirizwa ry'agateka kazina muntu n'intwari ibereye bifashe iyindi ntera. Tumaze kubona neza ko bamwe n'abandi baba bahurikiye mu mihari ya politike canke mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'abandi, tumaze iminsi itari mike dukora uko bukeye uko bwije kugira Uburundi busubire gushinga icumu mu mashinga, ariko ntitubishike ko tumaze gutahura neza ko vyihutirwa cane gukora gukura igihugu mu muzimagiza camaze kwinjiramwo. Twafashe ingingo ntabanduka yo gufatana mu nda tugahuza inguvu zose dufise kugira
dufatanye urwo rugendo rwo gutabara igihugu cacu duhurikiye mu runani ntamenwa twise urunani mbogoragihugu CRN Inkeri ya Rugamba ruzoja ahabona ku wa mbere Myandagaro 2024 isaha 4 kw'isaha y'u Burundi. Guhurikira mu runani mbogoragihugu twabitumwe n'imvo zibiri nkuru nyamukuru. Imvo ya mbere ni ugushaka kw'abanyagihugu bose bafise umutima wo gukunda igihugu cabo, baba bo mu gihugu hagati canke abari hanze yaco, ko kuzana impinduka zikomeye zotuma igihugu kiva mu manga kirimwo uno munsi, aho hibonekeza ihonyangwa ridasanzwe ry'agateka kazina muntu, abanyagihugu bakaba bari mu bukene butagira izina. Imvo ya kabiri yahagurukije abarundi b'umutima n'ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD buguma buhakana ko bwananiwe gutorera inyishu ibibazo bihanze abarundi, bukaguma bubashinyaguriza, bubasamaza, umwanya umwe bukemeza ko ata kibazo kihari, ubundi mwanya nawo bukemera ko hari ibibazo bikomeye, mugabo bukarondera abo buvyegekako. Uyu munsi urunani mbogoragihugu CRN Inkeri ya Rugamba ruhamagarira abarundi bose barajwe inshinga no kubona abarundi bose basubiranye akaranga ko kwitwa umurundi, bagasubirana bose atawukumiriwe, iteka n'itekane bahabwa n'ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2005, kwifatanya natwe kugira dushike kuri iyo ntumbero y'iteka twihaye. Iryo ni itangazo ryari ryashizwe habona, bavuga ko nyene hagiye kuba ikintu kidasanzwe. Ryavuzwe riratashe rero, hasohotse itangazo Chevino Mugwengezi no muvugizi w'urunani mbogoragihugu CRN Inkeri ya Rugamba, yageze byinshi avuga ndetse anatanga umuco. Reka tubanze tumukurikire. Itangazo uko ibintu vyifashe mu gihugu c'u Burundi. Bwa mbere na mbere, ku Burundi bwikukira muri Mukakaro umwaka w'1962 bwagumye buhanzwe n'ivyumviro vy'amacakubiri y'amoko yatandukanije abarundi n'akaranga kabasokuru ko kuba bene Burundi koko. Ivyo vyumviro byo gukumirana vyatumye abarundi sinzi bicwa, abandi barangazwa. Intwaro zakurikiranye zagiye zicumbagira, abarundi benshi baguma mu bukene budasanzwe, aho umugambwe CNDD-FDD ushikiye ku butegetsi mu mwaka w'2005, mu nyuma ugahitamwo guhonyanga amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yatewe ku mukono i Arusha mu mwaka w'2002, n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'ivyahuha vyace bihuka. Abarundi batari bake barakumiriwe burundu mu gutunganya ubuzima bw'igihugu, abandi baricwa, abatishwe canke ngo bapfungirwe ubusa barangazwa. Ugira kabiri, Uburundi buracafise abashingantahe, abapfasoni n'ugwaruka umutima bipfuza kubona igihugu cacu gitwagwa neza ku nyungu y'abarundi bose atanumwe akumiriwe. Abo nabo bari mu gihugu hagati n'inyuma y'igihugu. Kuva mu mwaka w'2015 amasezerano y'amahoro yo kunywanisha abarundi yatewe ku mukono i Arusha mu mwaka w'2002, n'ibwirizwa shingiro riyakomoka ko ryo mu mwaka w'2005 vyarahonyanzwe n'umugambwe CNDD-FDD wigarurira ubutegetsi ku gikenye, ibintu birayangara. Naho sentare n'umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko EAC yaciye urubanza ikerekana ko ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza cari giteye kubiri n'ubwiza shingiro ry'u Burundi n'amategeko agenga iryo shira hamwe,
ubutegetsi bw'igikenye bwa CNDD-FDD bwabananije buburagiza abarundi batavuga rumwe, abari mu gihugu hagati batega ubwoba, ntibasubira ku nama rimwe, eka mbere n'abahunze iyo ntwaro bakaja hanze y'igihugu ntibashoboye gushira hamwe inguvu ngo barabe ko bosanasana ubumwe bwamye bubaranga, hanyuma bikure ko intwaro ibabohe amaboko imugongo. Uko kutaja hamwe niko kwatumye ivyiyumviro n'ibikorwa vyageragejwe n'imigwi itandukanye bidashika kuco bifuza. Ubwira gatatu, uyu munsi biribonekeza ko inkingi zitatu nkuru zigize ubuzima bw'igihugu zamaze gusenyuka bitewe no gutunganya nabi ivy'igihugu no gukumirana. Ivyo navyo bituma ubutegetsi bwa CNDD-FDD butabona iyo buriko burajana igihugu. Iya mbere muri izo nkingi nakaranga k'umurundi kishwe aho kwitwa abarundi no kwitwa abarundi tukitwa abahutu n'abatutsi, abaganwa n'abatwa. Iya kabiri ni bwizo shingiro n'inzego z'igihugu vyakomokako ari iza politike canke iz'igisirikare n'umutekano. Iya gatatu nayo ikaba itunga ry'igihugu ryatikiye. Kugira ngo dusubize iteka igihugu cacu dutegerezwa kwihutira kubogora inkingi zose zikigoyagoya, izatemvye burundu nazo tukazubaka. Ubwira kane, imigenderane n'amakungu yaratoseka bikomeye, ibara ryaraguye uravye ingene imigenderanire n'ibihugu bibanyi vy'u Burundi, abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu, amashirahamwe mpuzamakungu n'ubutunzi n'iterambere, abagwizatunga bigenga hamwe n'abarundi baba mu mahanga vyifashe. Uburundi busanzwe butunzwe ahanini n'imfashanyo ziva hanze, busigaye bufata amadeni menshi butaravye n'uburyo bufise bwo kuyishura. Tutibagiye kuvuga ko n'izo fashanyo ziza kenshi zihera mu mifuko y'abavuga rikijana muri CNDD-FDD. Kubera izo mvo zose twadondaguye kuri uyu munsi wa kane, twebwe abarundi twisunze bwa bumwe bwacu bushimikiye ku karanga ko kuba umurundi, dutegerezwa gukomeza baba abari mu migambwe, mu madini atandukanye, mu mashirahamwe adaharanira ibibanza vya politike, mu mashirahamwe y'abakenyezi n'ay'ugwaruka, baba bari mu Burundi canke mu mahanga, abari mu nzego z'umutekano no kwivuna basi, duhujwe n'umutima wo gukunda igihugu cacu no kukigarukira. Twumvikanye twese gushira inguvu zacu zose hamwe mu gushinga urunani ntamenywa rwa politike twise urunani mbogora igihugu, Coalition pour la Renaissance de la Nation, CRN ingeri ya rugamba. Ihangiro ryacu niryo kubaka Uburundi bw'abarundi bafatanye mu nda, butekane, butera imbere, bwiganjemo intwaro rusangi mu nzego zose z'igihugu, bushira imbere umunyagihugu n'inyungu z'igihugu kugira Uburundi bwacu bube igihugu c'abanyagihugu bose mu bumwe bwabo, atawukumira uwundi, maze igihugu cacu gisubire kuronka izina mu makungu, cigenge kandi gitunganirize bose. Ivyumviro ngenderwako vyacu ni ivyo kubogora igihugu. Ivyo vyumviro vyubakiye ku nkingi zitanu nkuru zikurikira. Iya mbere niyo gusubiza agateka zina murundi wese asubire kwitwa umurundi. Kubera umugera amacakubiri no gukumirana washinze imizi, ugahekura abarundi kuva bikukira gushika ubu, gusubizwa iteka ryo kwitwa umurundi bizotuma tugwanya kandi dutsinde amacakubiri no kwisamburira ko bisa nk'ivyagizwe umwuga mu gihugu cacu. Akarorero twofatira ko n'umugani watari umugani Rudoviko Rwagasore yatsinze abadashaka ko Burundi bwikukira kubera inguvu n'ishaka
yashize mu kwigisha no kumvisha abarundi bose ko ari bamwe kuva aho gandaguriwe n'ubwicanyi bwakurikiye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1965 haciye hakurikira inyigisho zatandukanije abarundi mu migwi y'amoko bizara gukebana n'ubwicanyi imitima y'abarundi iganzwa n'ivyiyumviro vyo gukumirana maze kwitwa umurundi bicika umugani mu gihe cyose igihugu kizoba kirimwo amacakubiri nta terambere rizoshoboka nico gituma dutegerezwa kumvisha abarundi bose ko gusubizwa agateka ko kwitwa abarundi cyangwa umurundi ari ngombwa. Ubugira kabiri, inkingi ya kabiri ni ugusubiza igihugu ku murongo wo kubahiriza ibwirizwa shingiro n'intwaro rusangi. Kubera igihugu cyamaze kwinjizwa mu ntwaro y'agahotoro ibanje guhonyanga amasezerano y'amahoro no kunyuranyisha abarundi, tuzokwihutira gushira imbere yubahirizwa y'ibwirizwa shingiro rifatiye ku kahise kacu, amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, amasezerano y'amahoro no kunyuranyisha abarundi yatewe ku mukono iyarusha, ibwirizwa shingiro ryakomokako iryo mu mwaka wa 2005 n'amasezerano yose yo guhagarika intambara yashizwe ibikumu na leta n'imigwi yagwana itandukanye. Nta ntwaro rusange ishoboka gushinga imizi atayubahirizwa ry'amasezerano ririho. Nta gihugu gishobora kugira intwaro nziza kandi kikubahiriza agateka kazina muntu iyo ibwirizwa shingiro ritubahirizwa. Ingingo ya sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC yo kuwa 25 Munyonyo umwaka wa 2021 yemeza ko CNDD-FDD yahonyanze amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yatewe ku mukono y'Arusha. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'amategeko ngenderwa ko y'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC itegerezwa kutubera umushinge wo gusubiza igihugu ku murongo wo kubahiriza ibwirizwa shingiro. Ubugira gatatu, inkingi ya gatatu ni ugushiraho imigambi ibereye yo kunagura ubutunzi bw'igihugu n'iterambere rusangi ku barundi bose. Twiheje ingene abarundi bari mu bukene buteye agahinda, ingene ubutunzi bw'igihugu bugeze ahatemba, imigambi yacu niyo gushira mu ngiro ivyiyumviro bibereye vyo kunagura ubutunzi bw'igihugu, twigije inyuma ba kaboko, ahubwo tugashira imbere inyungu z'umunyagihugu. Nituzocika intege tuzehemuka tubonye ko umunyagihugu ashobora kuronka ivyankenerwa bizomutunga neza. Ibi bizosaba kurarika abarundi bose gukomeza ibikorwa bibateza imbere, dukomeze imigenderanire myiza n'ibihugu vyose duhere ku bihugu bigize umugabane wa Afrika n'ahandi, ku buryo twese turuhuka tuhakura akarusho. Tuzokwitaho cyane gukorana na bene wacu bo muri Afrika mu guteza imbere ubutunzi kugira dusubize guha inzira bakava amahanga babandanya nuno munsi kununuza ubutunzi bw'ibihugu vyacu atanyungu tubonamwo, natwe tukaguma mu mukene butagira izina. Inkingi ya kane niyo kugiranira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu mu vy'ubutunzi, umwe wese akayungukiramwo, partenariat gagnant-gagnant. Tuzokwihutira gusubiza isura nziza igihugu cacu, dusubizeho imigenderanire myiza n'ibihugu haba mu karere canke mu makungu. Turavye ingene igihugu cacu kibayeho mu gutungwa n'imfashanyo zo hanze n'amadeni, ibi bikagira ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu bwama buhungabana. Tuzotegerezwa gushimikira ku migenderanire n'ibindi bihugu ituma twese tuyungukiramwo. Iyo migambi tuzobikorana n'abagwizatunga n'amashirahamwe mpuzamakungu araba ivy'ubutunzi canke abarundi baba mu mahanga. Tuzoshiraho icuka ciza
dufata ingingo zikomeye zotuma imigambi yose n'iterambere izova hanze y'igihugu ifasha kubaka ubushobozi bwo kwigwiza umwimbu abarundi bakaronka ibibakwiye ibindi navyo tukabishora mu mahanga tukaronka amahera y'agaciro. Ubwira gatanu, inkingi ya gatanu niyo gushiraho intwaro mfata kibanza kugira dusanasane ivyasambuwe n'intwaro y'umukazo n'amacakubiri. Kubogora igihugu cacu ntivyoshoboka tutabanje gushiraho intwaro mfata kibanza kugira tubanze gusanasana ivyasambuwe n'indyane zaciye mu gihugu gutyo kivavanure burundu n'amacakubiri ubwicanyi no gukumirana vyashinze imizi. Muri ico gihe c'imfata kibanza tuzoshimikira mu gushiraho icuka ciza muri politike dushire mu ngiro imigambi yo kubaka inzego zibereye tutibagiye inzego z'umutekano no kwivuna abansi z'umwuga twaka ibigwanisho ababitunze bose batabifitiye uruhusha twongere dutuze imigwi yose yihaye akazi ko gucungira umutekano mu guhungabanya ubuzima bw'abanyagihugu. Leta y'imfata kibanza izokwitwarika kandi gushira mu ngiro ingingo zose zizotuma abahunze igihugu batahuka ku gushaka kwabo abatesheje izabo kandi hagati mu gihugu bazisubiremwo atabwoba. Leta izokora kandi uko ishoboye kose kugira yiteho ukubaho neza kw'abanyagihugu na cane cane mu vyerekeye amagara y'abantu n'indero byasinzikaye. Tuvire hasi rimwe twese kuko igihugu cacu kiri ku manga. Dufatanye mu nda igihugu cacu ciza twarazwe n'abasokuru kizosubira nitekane gisubire gushinga icumu mu mashinga. Kubogora igihugu cacu nuno munsi ejo nikera niharambe urunani ko kubogora Uburundi Serene ingeri ya rugamba ubuntu Uburundi Imana. Bigiriwe igiharo kuwa 4 itariki 1 Nyandagaro umwaka w'2024. Murakoze. Umuvugizi mu Rwengezo Jovino.